nyagugiwe ntumwa giwe kuko mfise ubushobozi bwiwe nyagugiwe ntumwa giwe kuko mfise ubushobozi bwiwe. Yeah. Shalom shalom abakunzi ba Kwizana TV, ndabaramukije mwiriwe mwakeye aho mwe wese aherereye ari. Hama nkuko mubimenyereye kuri micro ni Sandrine, hama behind the camera naho ni David. Ndabaramukije kandi hama naga kubifuriza umwaka mushasha, umwaka 21 uzabera umwaka mwiza cyane udafatiye ku byo two turabona ariko ufatiye ku Imana yatuvuzeko. Hama ndi kumwe n'abashitsi nko mubibona nagiye kubarondera aho baba nyene. Nibaza ko bagerageza kuvuga amazina yabo baza kwidondora, reka mpere mu bafu bwanje babibwire. Karibu. Murakoze cyane, nitwa David wo muri Victoria's team. Merci sana, nitwa Chelsea ndo mu Victoria's team. Okay, nkuko bimenyereye ndi kumwe na David, hama nkaba ndi kumwe na Chelsea. David bandi bari bafatiriwe ni babiri, umwe yafatiriwe n'iby'ishuri undi nawe n'iby'umuryango ntibashoboye kuboneka. Mugani muri bane gusa abandi bari yego turindwi, abandi batatu bari hanze ku ishuri. Okay, mwe ngo mutera imbere ndavyumva. Amen kubwo ubuntu bw'Imana bigenda neza. Okay, abakunzi bacinga mwangagaje kubyumva ndi kumwe n'umugwi witwa Victoria's team. N'umugwi ku bantu bakunda gospel cyane, bien sûr mutorambirwa kumviza ibikorwa bakora. N'umugwi ugerageza gukora cyane, uri kugerageza kwagura ubwami bw'Imana uko bashoboye kose bakwagerageza gukora. Hama ntatebeje nibaza ko ari murongoye groupe ya Victoria's team. Ego cyane. Kandi nibaza ko ari uri visionnaire wayo kandi. Ego nje. Byatanguye gute, byaje gute uko ndibaze ko kugira ushobore kugira vision hama ugerageze gukoranya abantu kugira bapartage vision yawe. Nibaze ko byafashe umwanya muremure, byagenze gute, byatanguye gute, nico hanini nibaze ko abakunzi bacu bashaka kumenya. Urakoze cyane. First of all byatanguye c'était en 2016 niho twatangura officiellement, mugabo imbere yaho nari mfise ngabire muri jewe mfise no muhamagaro. Icyo nakoze naremeye ndita umuhamagaro. Hanyuma ikindi nacyo numva novuga nuko ntibyabaye ibintu bigoranye cyane ku buryo novuga ngo twarashizemo ingufu nyinshi ngo tuhure ngo dutangure ngo dukore, oya ahubwo gusa ni ibintu nibyo byaturondeye gusumba meme nuko twabirondeye, kuko ntacyo no kubara ngo hari ikintu ngo cyatugoyemo, oya twisanze twese tuko turakurikira iryo yerekwa. Nivyo ndi mu visionnaire, mugabo nabo bari bafite ikintu kiza guheponda kuri iyo vision ku buryo byari byoroshye cyane ko twisanga mu kibanza kimwe. None gushika nkino saha ugerageje kuraba natse ko mwatangiye 2016, ugerageje kuraba kuva 2016 gushika ubu tweze muri 2021 ntiraba nini ya mugani watse ko nanye mafite vision ya ni giki ubona cyabagoye, icyakunze, icyoroshe, kuko ndibaza kurongora umugwi ntivyoroha cyane hanini. Makoze nibaza ko imvuze mpereye ku cyatugoye guhera 2016, nibaza ko nta kintu novuga gushitsa ubu ngo caratuvunye ku buryo nyene novuga ati iki kintu kabisa cyari cyameze nk'ikigoranye, ariko ikintu kimwe novuga nuko mu minsi ya mbere tugitangura niho hari ahantu hamwe twagenda ukabona nyene ko n'ibintu biriko birabatangaza. Urabona amastile turirimbamwo mu rusengero ntiyaramenyerewe, hari ahantu twigeze tugenda turiko turaririmba abajene umva babadutumiye, umva abarongozi baho barakunda ibikorwa byacu, mumva ko ntiho gutumira batakuzi, mugabo hariho akagroupe k'abamama quelque part baba batazi ivyo bintu mugira ivyo ari byo. Hama ikintu cyakiba n'igiki, uwo mumama muririmba ameze uku akanuye amaso bati abo bana raba neza ntihagire icyo bonona. Kandi urabona muri 2016 we duhuye bamwe na bamwe barakuze barabaye barebare, urumva yumvire re 2016 banyakubahwa cece ningorane urumva cyari kibazo ku buryo ubwo ati ujya mwana bamucunga ntihagire icyo yonone. Cyari ngora icyo nitwo kivuga. Hama byagenze biragenda gute ko ndabona yuko nka nepase mwarakoze ntuze ya concert yitwa Kainos kandi yarakunzwe cyane gose, abantu benshi ku mastatut bashaka kubona abantu bavuga ati umuntu azosiba muri ntuze ya Victoria's team, hari kinazo basindi byagenze kugira mushobore kwemeza public.
icyo navuga nuko muri iyo myaka ya 2016 gutyo hagati 2017 nuko nyene bagiye barakira buke buke memsi haguma hariho nyene abantu bibatangaza kumva gute uja kurapura mu rusengero ukaririmba ibintu by'abasani mugabo ikintu navuga kimwe cyo cyatumye bamwe bavyakira naho byari bigoye kuri bo nuko barumviriza message barumviriza amajambo ari nyuma y'ibintu twe turavuga bakabona impact biriko biragira abana babo nimba ariko barahinduka bariko barakizwa ugasanga nyene ayo majambo ariko arakora ku mitima y'abantu bamwe ku buryo bavuga ati uko biririmbwe nta kibazo ariko impact twe turaba effet vyagize turaba ama resultat yavyo nibaza ko ari ico nyamukuru kuko turafise intahe zitandukanye zagiye ziraba muri iyo myaka nivyo numva novuga ubundi nta buhinga twagize kugira ngo bishobore kwemerwa kugira ngo bishobore kwakirwa neza ego. Okay, murakoze cyane. Chelsea utwara iki muri Victoria's team? Okay, then icyo ndejwe no kuririmba n'ukuri naco ntwara. Oya abakurikirana ivyo barahari ariko jewe Dumu Victoria's aririmba ashikana ubutumwa bwiza kure nce mu kuririmba gusa byonyene. Yego. Hama waratanguranye ni ko kuva igitanga? Yego, twaratanguranye kuva 2016. Yego. Hama nko kuva 2016 gushika na saha ubona hamaze guhinduka iki kuri Chelsea? Bon, icyo navuga kimaze guhinduka. Donc juste nyene uramenya kwandika kubera tuba tuza nyene biba ari ibintu bishasha. Cambe na mbere ryari ryambe novuga ko ninjiye muri groupe kandi twe tuba dusanzwe turi mu makorali bisanzwe uko nyene mugabo winjiye muri groupe ucubona ko ari itandukaniro ryo kuba muri korali no muri groupe kuko utangura kwiga kwandika utangura kwiyumvira kukompoza nayo ivyo vyiyumviro ntushobora kubigira uri muri mass bisaba kuba uri mu mugwi hamukagira ico ciyumvira mugasina uvuga ko hari abatabifise hari ababifise muga kuri jewe novuga ko ariho natanguye kwandika neza indirimbo. Hama none mu ndirimbo zose za Victoria's team hariho imwe umaze kwandikamo? Si imwe gusa ni zose. Yego hodari zose waranditsemo hose abisi ibintu wanditsemo? Yego. Wow, birateze. Nibaza yuko abantu muko murakurikirana Chelsea bazeka nimurabe ingene rero muca umurongozi rero budati ngo bagitangura yareha gutsire yareha ko sinamubonye mugabo urumva yuko ahageze afise kwandika. Hama ndibuka 2018 muri CLM no mwaronse best y'abantu ze best winners y'aba hip hop ujya munsi niho narindi mwiyakiriye gute? Twari turyohewe cyane gose yari umunezero udasanzwe kubona ibikorwa byacu bishobora kuba ibya mbere bikakirwa neza ukabona abantu bagutoye muri kategori twa kumwe n'abantu bakomeye nibaza ko ico gihe nta abantu benshi bari bwatumenye cyane ku buryo bwati ni nk'ubu ngo banaka batoye bano ico gihe nyene byaraturyoheye cyane kubona ibikorwa byacu byagiye imbere y'abantu bakuru bacu twari turi kumwe muri iyo kategori. Ego. Ukuragerageza kaba ijya video igihe babaha ijya trophée umwari emitoma yuko hageze nuko ngibagira gufata mikogira mushimi. Urumva umwari munezerewe ku buryo ubwatsi aba bana vraiment ibintu barabimerita vraiment. Mugaka kabemo ikintu kimwe nibaza yuko nuko mwari kumwe n'abantu babizi cyane. Bijye ibintu mwarabimerita kuko ugerageje kuraba hari ahantu hip hop mwayikuye ubu hari ahandi hantu iri. Nubwo badashaka ko babitahura muga hari ahantu mwayikuye hari n'ahandi hantu iri. Hama indirimbo ubwenge yanditswe nani? Ubwenge yanditswe na Victoria's team. Yes. Ego. Ushire juru nabwo buzogukutsa uguha icubahiro bugumire neza uguha umugarabu.
En fait mu kwandika tuba turi muri repetition kenshi rero tuba turi muri repetition hama hakaza ide iki niki then iyo ide tukayidevelopa muga turi hamwe urumva si bya ndivuga ngo nakayabimaze byose ariko arazana akantu nakaga completa then mu minota nka mikeya ugasanga projet yamaze gukwira. Okay, muri groupe yanyu ndazi gutamba cyane. Yewa we. Ya. Chelsea ni wewe. Umuntu ngire wabizi cyane gusumbya kwa twese. Muri bage babiri mubwire nindazi gutamba cyane muri groupe yanyu mwese. Genda kurabya mu rumengo urereko wewe nkawe weretse kubona rinda. Imana iguhera umugisha nk'izina ryayo. Ujeko ndibuka, okay, dara muri concert igiheruka muheruka gukora. Ego. Waratamba. Waratamba kurusha abandi brave. Urumva? Chelsea we nacho yaratambye, muga yagiye gutamba, ageze gutera iyo ndimbo y'indimbo ateramwe hofre. Urumva naho nyene yatamba gatoya hajya kwegeza imbere. biba bigoye ahandi ho cyari kibazo. Okay, ku ndirimbo hodari shaka je nuko nyuma shaka unsiguriye kandi atsikaro nundi umunjekazi yaragifise. Mwiyumviriye gute kwambara bijya bintu vyera? Mwiyumviriye gute kuduga ku musozi? Je numva hari ikintu bashaka bajya abantu wabegeranije gute? Byagenze gute? Je ndashaka kumenya ijya ndirimbo kubera anzi ko umuntu atumviza hodari no musi ndayishira kuri stats musubire mugende muyirabe kuri YouTube. Ni indirimbo iryoshe cyane ifise ama image meza, iteguye neza, mwabisiguye neza kandi mwari mwitabwe n'abantu kandi ubona ko ari hano umengani ku musozi mwaduze hajya ahantu hari he? Hajya ahantu hari ahahereza igisagara uhejeje gasikewe yakure uduze rero haruguru ku musozi wa mbere nibaza ko uwo bari nk'uwa mbere utangura. Hama hodari uburyo twagiyumviriye ziya script twafatiye ku majambo arimo. Urabona amajambo arimo twa turabwira umuntu komera shikama mu gitutu cy'urupfu ntunyeganyige. Rero twaciye iyo idea je twari imagine twenyene twayigize hama turavuga tuti nta kuntu hoba script turi ahantu mu rusengero donc umupasiteri cyangwa umupatiri ariko aravuga ubutumwa bwiza abwira abantu mushikame mugira inkomezi mugabo rero ntaba ari mu rusengero rimwe tumenyereye. Then cyo tuja ahantu nyene ahantu hiyaguye twashaka en fait image igomba gusa nk'iyo muri desert sinzi ko njya musozi urera. Donc ni yo mugabo ikintu nyamukuru yari ide ya y'urusengero. Mugabo ruri nyene ruri mu bintu tutazi ko nta rusengero ruri ku musozi rutagira n'amabati. Nivyo donc niyo ide aho niyo twayikuye. Hama iyo muririmba indirimbo umenya gutuka indirimbo aho kumwe bimeze nkuko yabivuze ko kenshi dukunda gukomporiza hamwe turi mu repetition. Rero muri uwo mwanya nko muri ama repetition nko mu bwenge sije naririmbye haririmbye David na Abel so kiba ari ikintu twakuye mu repetition muga si ibintu tuvuga ngo urumva ngo ubukurikira ducaririmba naka oya ni ikintu juste kiba cha novuga gute kiba caje turi hamwe uko muga si ibintu tuvuga ngo urumva ngo haducaririmba naka haririmbe naka oya. Mugeze ku ndimbo zingahe zose hamwe ama video ama audio zose zomaze gukora ama video ni zingahe kuko ari gihe umuntu ashaka kuba yabonye hodari akibaza ati ni hodari nyene mufise canke provider kwa gati ni provider bafise canke ubwenge ati ni ubwenge gusa bafise ari nabonye umwansi mugabe mega ntimaye gukora video. Mugeze ku ndimbo zingahe ubu tugeze ku ndirimbo 9 tugwa muri 10 mu minsi mike turarura ku ntoki hamwe n'ama video 3. Ama video 3 hama iyo muja muri studio biroroha? Muri studio biroroha cyane uretse ko bitugora gutaha. Tuba dushaka kugumayo. Okay, sawa. Abari mwemuye cyane gose biraba ikibazo. Aro nigiye duprefera kurarayo tugakora mu ijoro nk'ubu tugatangura nka minuit kugira tumare umwanya munini twice twitahira bukeye mu gatondo.
bazaga ko bitahura abantu bagenda message bagiye kubipa abandi bafise ubuzima babamwe. Okay, hama ku kintu cerekeye uyu mwaka nicyo nshaka tuvugako. Bon ndazi na surprise ntushaka guca bivuga ariko nibaza ko ari programme mudufitiye abafanzi banyu, nibaza ko ari ikintu muduteguriye abafanzi banyu. Nibaza ko burababwiye ati hari ikintu muga ntitukivuga ni surprise bakunze ni surprise mugabo nibaza ko hari ikintu muri ko murategura quelque part. Ntihari ikintu gusa hari ibintu ego hari ibintu byinshi turiko turategura. Nibaza ko d'ici une semaine twatanguye kubitangaza kugira ngo bashobore kuba baramenya bike muri vyo. Mugabo hari ibintu byinshi cyane turiko turitegurira muri no 2021 kandi twizera yuko bizoshobora kugira ico bikoze ku buzima bw'umuntu wese azoba ariko arabikurikirana. Hama nibaza yuko abakunzi bacu kugira mwemere yuko abo turi kumwe Victoria's team, nibaza yuko batugira akantu ndakunda hodari no mu maraso iragenda ke. Saka unganize gatoya ku ndirimbo mwakoze na Livingstone. Kweki why arabona video kandi ndisabe muri video baze banshiremwo kwa ndi mudayikunda. Umva video yaragarutse vuba mbwira nk'ubunye tugira gutyo tumwerekana ariko araza kubicu Yesu ariko n'abamarayika isindi tititite twe mukora video twibaza kuri lyrics. Rero muri lyrics zayo kabisa video iragoye. Hama ikindi naco kuri rya ndirimbo ahubwo twari tufitiye projet ya video lyrics ku buryo amajambo aba ariyo abantu baguma babona cyane. Muga nayo turayigira nibaza ko vuba cyane tuzoyishira ko tuyipublic mu ndirimbo. Nibaza ko na twese turayikunda iguma iba ari nshasha ku munsi indirimbo nziza cyane. Tunavuga respect kuri Rivi ego muri studio ndirimbo byari bimeze gute mwiyumva gute ko ndibagiye ko andikana mu mwara hana ubuzima mujya mwanya. Ndibuka indirimbo twagiye kuyikora 2 fois no twayikoze iminsi 3 niyo ndirimbo twakoze iminsi myinshi. Umunsi wa mbere twaragiye tuyaza ngo tugiye gukora zenya beat ibintu bice birahinduka twakatiye mu trick yaragikorera mu Nyakabiga hari twakatiye rero mu Nyakabiga muri 6 tugiye gusenga tuvuga n'ivyo projet niki twamaze umwanya presque nko twari gukora ko tuko turasenga. Ni indirimbo yadutwaye iminsi myinshi tugeze muri studio tugeze naho dutangura gupartage ivyiyumviro ndika ko twagiyeyo itari na tudafise ikintu cyuzuye. Mugabo tugeze muri studio tangura gupartage ivyiyumviro aho twashizemo n'umwanya wo gusenga. Ico gihe twatashe mu ijoro cyane gose. Ico nibuka muri indirimbo muri ko murakora sinzi ukuntu bapartage nyene umwanya wo muri studio nyene aba ari umwanya nyene numva ntoro nkunda ugereranya wumva umengo nawe kurafashwa ubwawe kuko bijya bintu utanga abandi bagafashwa biba byaguhereye ko personnellement. Nibaza ko ni ico novuga cyabaye muri studio nuko twarahezagiwe cyane n'ibintu nyene Imana irikira n'ama inspiration Imana irikiratanga. None iki gihe muko mwahora muri indwi muko murakora muri katwa ubu biraborohereza. Navuga ko bitagoye cyane kuko
mu bisanzwe ego baragiye ariko iyo umuntu agiye ahantu nibisigura ko igikorwa mubayizi ko igikorwa c'Imana noneho n'igipfakara ariko nyene hari ukuntu nyene urumva muri kumwe n'uwundi hari ukuntu babidenze ko ariko navyo nyene kuba badahari nibisigura yuko bidakoreka so je nibaza ko ata kintu kinini nyamuga kirahari muga gisanzwe turabakumbuye kandi baze n'ukuri Okay, tubikora gute none? Senga koloni beyo. Hari umuntu yambwiye ngo igituma ngo corona virus claro nka pouvoir kwisi. Umuntu kora bayivuga cyane. None ko iki muyivuga nyene nishayishimye. Yumva icyo nako ari general. Bataye tubabona. Murabakumbuye. Cyane gose. Yo. Basi mbabwira akajambo basi. Mbabwira akajambo basi ikindi gose. Bakumva. Turabakumva. N'ukuri nivyo. Cyane na mbere turabatahije gose aho bari. Hama barabe ivyimviro byo kuza byo barabifise turabizi. Hama ikindi naco kandi basanzwe bazi nuko turabakunda cyane gose. Barabizi mugane nitwahagarika kwivuga. Ntibibishantuka. Gusubiramwo biguma biryoshe. Okay, niki kintu kigeze gushika muri groupe muri Victoria's team muri hamwe hama ico kintu mutazifama kibagiye cyabatwengeje cyane. Cyadutwengeje cyane. Ashikere. Kaniyumvi. Fasha cye. Twebwe mu bisanzwe nibyo shobora kubaho ko nibikunda kandi ndavara ngaha vraiment arabizi ntibishobora gukunda ko tushobora kuba hamwe ngo tubure ikintu kishobora kutunezera kandi bari byinshi surtout hari ibyo umuntu agira nyene ukabona yuko nivyo nyene ganashaka cyaki ndike gutwenza gushika hurira mwe wese akora ibyi basi yarinde basi ushaka kudufatisha ku televiziyo oya tubikira ibanga nawe oya sishaka kubafatisha vraiment basi yarinde ngiyo abatalino akunze bacu mugaragaze mudutahure bro mudutahure gose kora urumva nkunyene ahari abana b'Imana hari umunezero nuko nyene bimeze ubana nakunda ko dushaka kubifata okay nigikumva kugira abakunzi ba Victoria's team rero muri kano kanya kunibanza ko ari byinshi bisebye byo kubabwira hama cyane cyane nk'abaravye no interview ishaka kubafasha hagirana bangahe bavuga ati je vraiment ndavye bijya ibintu bajya bajone barimo numva hari inzira no hindura mu byo narindimo nkafata iyindi nzira. Ikintu cya mbere numva no vuga ku bantu bariko baradukurikirana baza ku ino interview nuko icambere numva kiri ku mutima wanje ni jambo ryo munarivuga ngo Yesu niwe nzira niwe kuri n'ubugingo ntaho shika kwa data tamujanye. Icambere cyo nyene nimba ugihumeka uteza kufisa ubwo buzima uteza kufisa iyo nzira uteza kufisa uko kuri kugira ngo uzushike kwa data. Imana ibafashe mushobore kwizera mu mitima yanyu ni wamara kwizera biroroshe cyane uraza kwatura mu kibanzo zo burimo cyaco cyose ndibuka nanje nakiriye umwami Yesu Kristo ntari mu rusengero mugabo c'est juste ko nizeye jambo bivuga ngo ko twizeye nico gituma duhera ko tukavuga bihera mu kwizera hanyuma ukavyatura n'akanwa kawe. Yesu niwe mwami n'umukiza dutegeza kuvyizera. Hanyuma ikindi numva novuga kiri mu mutima wanje ku bantu bariko baradukurikirana bakunda ibikorwa vya Victoria's team nuko tubakunda cyane uburyo mukomeza kutwereka urukundo mukomeza kudushigikira vuba cyane turabaha ikindi gikorwa gishasha hitwovuga umunsi twatumenye ibanga mugabo ja kuma page yacu urayikinge kuri FB urayikinge Instagram urayikinge kuri channel yacu ya YouTube The Victoria's Team Official ucutubona direct urayikinge ugire subscribe ushobona ibintu bishasha bigushikira muri notification yego nigiki naomba ubwira abakunzi bawe Chese ndazi ko ari abantu bavuga ati turakunda ahantu Chese ari mama Victoria's Team nigiki umva ubabwira turashaka imitima y'abantu bakizwa je no babwira cyane ntibihute kumviriza ama beats ariko baje bumviriza amajambo cyane kandi bayiyumvireko
kandi n'ijambo ry'Imana bidusaba turimbura amajambo y'Imana ufata umwanya wiyumvire uvuga ati nikeke nimba David yararimbye uvuga ati David iki nakirimbye kubera iki ndashaka kumenya igituma iki nakirimbye canke yagikuye bafata umwanya wo kwiyumvira akamajambo kuko amajambo turirimba si nimwe mu kandi n'ubugingo birakoreka ya birakoreka yaba umuntu nyimba uyumviriza ugwaye urashobora kuyumviriza mugakora ugwaye birakunda turabizi neza kuko turazi neza yuko amajambo tuvuga nimwe mu n'ubugingo ya nico navuga nibaza yuko imbere yuko turangiza David asa kandi turirimbiye David sivyo yeah buno bwawe burampagije wewe wantoranije wantoye kuru nturi imitwaro yari kuri je abo watoranije warabahamagaye bo wahamagaye warabatsintirije bo watsindanishirije wabahaye ubwiza Kristo muri je vyizigiro vy'ubwiza twakuwe mu mwiza tubayeho neza twe twuzuye ubwiza ubu tugendera mu bitangaza fisi nzira imwe jimbere nta handi fisi nzira imwe mva mu bwiza nja mu bundi ndirukaje ndaguruka kuko namenye ico ndi muri we nahawe gusa nawe muri we nahawe ukwera kwiwe ndenye kugiwe ntumwa giwe kuko mfise ubushobozi bwiwe ndenye kugiwe ntumwa giwe kuko mfise ubushobozi bwiwe iyo uri kura uragira nkuko wari kuraririmba biza gute kugira bifatanye wabara ntavyo noshobora bigenda gute bifatanye nkuko nukoze oya birafatanye kuko biri kose birafatanye rega nko bugenda bigira gute sino kubara ngo bigenza gutya afite ni ibintu birikora ku bantu bose babikora ni ibintu bizi uko nyene nje nkaje kugira ndo inspiration ni bizi uko hari gihe haza amajambo hari gihe haza melody nkumva ikintu kiguma kiza nyine muri jewe then hakiboroka hama ngikubitamwe ama lyrics hama kikaza kimeze uko nkubu nk'abajya abantu baririmba nkubu dufate nka example kuko uri muri jewe aho turi mu bisi nkubu nkawo tuyihindura nka ntuze ugacuyiha iyira pure ikirukanga bikabibara ikajibanga yiruka okay bakoze cyane abakunzi bakwiza non TV turi kumwe na Victoria's team hama nibaza yuko bafite ikintu bashaka kugira abakunzi bakwitwara n'ijyambere bagize bavugiye kuri kwiza non TV nibaza ko bafite ikintu naco bashaka gushimira babwira ba abone bacu bagire share partage subscribe byose kinchos nibaza ko batubwirira muri kano kanya hama turangize naho ikiganiro cyari kiryoshe ariko tugaturangiza David yagerageje kudutwenza kandi yakoze abakunzi bakwizera na Nan TV genda hahepfo hariho akantu kanditse ko subscribe canke s'abone mugafyondeko muce mushana no gakengera kugira ngo muze muranka ama notification yabo ndizera ko muzogurwa neza n'ibikorwa byabo kandi bizobahezagira murakoze cyane nibaza ko next time tuzogaruka warasohoye akantu ze kakwizera Nan TV go tuzogasorana nawe tuzogafashanya ufate beki oya niwe na Chelsea nimege babiri muzo yazorimba buhoro okay ayumvise ngeza twagi oya okay bakunzi bakuza Nan TV coming soon ngabyumvise ni coming soon bazogaruka Victoria's team izogira ikintu cha akantu ka melody kuri kwiza Nan TV murabyumvise hama turabashimiye cyane nukuri turabakunda gose twifuje gumana namwe ariko umwanya ntubidukundiye natwe ariko ndibaze yuko aho muri hose mwanezejwe na kino kiganiro nibaze yuko kirimo umunezero sinzi nko mwabibonye nibaze ko rero n'umuntu azakorera kino kiganiro ushaka kuba uri mu bitaro ugwaye ushobora kuba hari ikintu wabuze uzame wizeye yuko hariho Imana ishika ahantu hose umuntu abari nibaze yuko umuntu azobona kino kiganiro wese azovuga ati ndanyuzwe muri kano kanya ko ndumvise umunezero uri mu gwaruka nkuru hama icyo nabasaba nuko tubandanya dukurikirana ibikorwa bya Victoria's team hama tubasupporting guys tubasupporting tubabe hafi kandi nzira yuko iyi event 20 ntitugendeshwa n'ivyo tuko turabona ariko tugendeshwa n'icyo twumvise hama hariho igituma tugendeshwa n'icyo twumvise nuko hari umuntu twakiriye muri twebwe rero nibaze ko event 20 hari ibintu baduteguriye mbandanye muri ready mugume mwiteze kugira open ku kintu cyose kuko hari ikintu kinye baduteguriye cyane hama nkuko babivuze mubandanye mugira share mugire partage mugire subscribe ku bikorwa byacu hama ibisigaye tuzosubira muri next video nibaze ko dusaba bari muri concert abazodutumira hama dukorana ikindi kiganiro bakora concert idasanzwe nibaze ko vuba cyane mu vyitege
kandi bazobikora kuko ntibavugishwa n'ivyo babona hari igituma bavuze yuko ico kintu gihari kandi surprise niyo nziza so tuzosubira muri next video mubandanye muhezagirwa n'ibikorwa vyacu shalom bye bye turabakunda cyane murakoze